iryo ringegezahaye Imana yambiziti ingo kibondo canje unyiyegetseko sinzomutetereza we icyo yivugiye aragikurikiza Imana yangiziti ingo kibondo canje unyiyegetseko sinzomutetereza nzomuyagira abandi niwe yangarukiye Imana yangiziti ingo kibondo canje unyiyegetseko sinzomutetereza iziti ingo kibondo canje unyiyegetseko sinzomutetereza nzomuyagira abandi niwe
ikitoka toka kwa Baba, twende kwa Baba, furaha na heri kumwona milele. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba. Ndugu, simama, twende kwa Yesu. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba. Ndugu, maisha yetu yapita mbio, tujitayarishe. Ndugu, maisha yetu yapita mbio. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba. Ndugu, maisha yetu yapita mbio, tujitayarishe. Ndugu, maisha yetu yapita mbio. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba, ndugu, twende pamoja na Yesu. Safari ni mbali na njia ni ngumu. Twende kwa Baba. Watano watakatifu wafurahiwa mlehemu mbinguni. Furaha kubwa sana ya Bikira Maria kufika mbinguni. Mlehemu mbinguni, watano watakatifu wafurahiwa mlehemu mbinguni. Watano watakatifu wafurahiwa mlehemu mbinguni. Mateso ya Lazaro yalikuwa makali. Vidonda mwili. Maria Magdalena asubuhi mapema aenda kaburini. Mlehemu mbinguni. Watano watakatifu wafurahiwa mlehemu mbinguni. Mitume ni wana
mbinguni wakamo watakatifu, wafurahi wamrehemu mbinguni. Mtu mmoja wa zamani, jina lake Musa, aitwa na Mungu, mrehemu mbinguni, mrehemu mbinguni wakamo watakatifu, wafurahi wamrehemu mbinguni, mrehemu mbinguni wakamo watakatifu, wafurahi wamrehemu mbinguni.
Yesu, Yesu, wakijija vandu, ugandure, ugandure, awataguzi, ugandure, ugandure, awataguzi.
sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Miguu yangu ilikuwa inatembea duniani, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Mikono yangu ilikuwa inataka duniani, sitakata tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Macho yangu yalikuwa yanaona duniani, sitaona tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Masikio yangu yalikuwa yanasikia duniani, sisikii tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Mwili wangu ulikumbwa kwa udongo duniani, sitarudi tena, leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Mimi leo nakwenda kwa Baba Mungu, sitarudi tena, mimi leo nakwenda. Madhambi yametuzidi, tukimbilie kwa Yesu wetu, ni yeye wa ndugu zote, ndipo tutapata wokovu. Hata nipitame mmaji, madhambi hayatoki. mama mmoja aliyekuwa na watoto 7 alikuwa
nimtembelee. Nikamkuta mama mjane amechoka, macho yamevimba kwa kulia. Akanitazama akaniambia, ajali imeua watoto wangu. Tazama kaburi kama matuta, Mungu hakunisazia kitu. Akanikumbusha, unajua mwanangu, wewe bado ni kijana mdogo, usijefikiri kumwacha Mungu hata kama amekuumiza. Akapiga magoti akitetemeka, akamuomba Mungu mbele yangu akisema, kwa nini uliamua kuchukua wangu tu? Bwana, mtaa mzima ukuona wengine. Bwana, kwa nini ajali moja iliua wangu tu? Kwa nini Bwana? Kwa nini siku moja walizikwa wangu tu? Bwana, kwa nini ukuamua hapa mtaani? Nauliza kwako, kila nyumba ingekufa mmoja mmoja. Bwana, hata nijiulize maswali mengi, bado wewe Bwana, bado litabaki wewe ni Mungu tu. Najua uliniamini ili naliweza, uliniamini basi nasema jina lako libarikiwe. Amen. Kama kawaida wanadamu wakanyanyua vinywa wakasema, kila mmoja aliongea lake, ili mradi wamvunje moyo. Wapo walojifanya kuwa wana uchungu, kumbe moyoni wana ngonga. Wengine wakadiriki kusema hadharani, alijivuna sasa kiko wapi? Mama anasema akiwa msipani, alihisi mwili na waka moto. Aliona kama Mungu hayupo, dunia yote kaachwa peke yake. Waliomfariji aliwaona waongo, hawajui uchungu wa msiba. Huzuni ilipozidi akalia sana, asikubali kufarijiwa. Ghafla akakumbuka mtetezi wake, kwamba Mungu wake yuko hai, akishampitisha kwenye tanuru, mwisho watang'ara kama dhahabu. Bwana, ulipomchukua mume wangu Bwana, watoto walinifariji. Sasa umeamua kuwachukua wote, hukunisazia kitu. Umenibebesha mzigo mzito sana, mimi Bwana siwezi peke yangu. Bwana, bila msaada wako sitaweza mimi. Bwana, naomba nisaidie. Haleluya. Kama unadhani la kwako zito, basi sasa jifunze kwa wenzako, maana wewe kuguswa tu na tatizo unanung'unika mwaka mzima.
Waweza kudhani kwamba unaumwa, kumbe hujaona wagonjwa. Ukishawaona wagonjwa wenyewe, unaweza kupona bila dawa. Mungu anao watu anaoamini, watu wenye misuli ya imani. Wao wanapopita kwenye magumu, wanamtukuza katika hayo. Hawa ndio watu Mungu watumia kumsimangia shetani. Maana kujaribiwa kwa imani zao huleta utukufu kwa Mungu. Mama anasema Mungu ni mwema, kwa sababu amenitetea katika kupita kwenye magumu. Nimeona mkono wa neema. Haleluya, ashukuriwe Mungu wa watakatifu, Mungu wa Ibrahimu, anayetupa kushinda hata tukipita kwenye magumu gani. Yeye Bwana hatatuacha peke yetu, ametuahidi atakuwa nasi hadi ukamilifu wa dahari. Haleluya.
makuu sana unayonitendea mimi. Ninasema wewe Bwana umwema, umwema, umwema. Hey, Mungu umwema, Mungu mwema. Haleluya. Mungu mwema. Sema tena, Mungu umwema, Mungu mwema. umwema. Taja Mungu mahali popote ulipo. Haleluya. Sana ukitazama sai mambo aliyotenda kwako ni ajabu. Tunamrudishia utukufu na heshima, maana anastahili yeye, hakuna kama yeye. Haleluya, anastahili. Tunakubariki Bwana peke yako, hakuna kama wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Pokea utukufu na heshima. Viumbe vyote vinakutukuza.
hakuna mwingine kama wewe, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Mimea mashambani inakutukuza, ni wewe Mesia. Wanadamu tumeungana tunakusifu, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Tunaungana na wazee 24 wenye uhai wanne kukutukuza, tukisema wastahili Mwokozi. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Oh, viumbe, 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 wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Mesia, viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Oh, viumbe, viumbe vyote, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Vigelegele kwa Bwana, haleluya, pokea heshima na adhama Bwana, unastahili sifa. Tunainama, tunainuka, tukisema mtakatifu, tunakubariki, wastahili wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakutukuza, Mtakatifu, ni wewe Mesia. umetukuka, hakuna kama wewe, unastahili Mwokozi. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote Ninakutukuza Baba. ni wewe Mesia. Wewe viumbe, oh viumbe, vinakusifu Mungu wangu. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia Baba. Viumbe vyote vinakutukuza, ni wewe Mesia. Viumbe vyote Viumbe vyote vinakutukuza, vinakutukuza, ni wewe Mesia. Haleluya. Vigelegele kwa Yesu. Hey. Oh, viumbe vyote tunakutukuza Bwana. Asante Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. 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 Haleluya. Umeumba mbingu
hata pumzi ninayovuta ni kwa ajili yako. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwako Yesu. Haleluya. Utukufu kwako Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Heshima adhama tunakupa wewe, utukufu kwako Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Utukufu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwako Yesu, na heshima adhama tunakupa wewe. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwako Yesu. Haleluya. Utukufu kwako Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Vigelegele kwa Yesu. Hebu wote mahali popote ulipo tumwambie Bwana haleluya. Hey. Haleluya. Haleluya Baba. Haleluya. 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 Wastahili. Wastahili. Yeah, 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 yeah. Wastahili. Wastahili Baba. Wastahili. Wastahili Baba. Wastahili. Twakusifu. Twakusifu. Twakusifu Baba. Twakusifu. Twakusifu Baba. Twakusifu. Twakusifu Baba. Twakusifu. Twakusifu Baba. Twakusifu. Haleluya. Twakusifu. Haleluya. Twakusifu. 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 Tuko hapa. Tuko hapa. Yeah. Tuko hapa. Tuko hapa. Tuko hapa. Haleluya. Tuko hapa. Haleluya, haleluya, he Baba, haleluya, 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 Haleluya. haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. Kubujika, Kubujika. kubujika, Kubujika. kubujika, Kubujika. kubujika. Twakuheshimu, twakuheshimu, he Baba, twakuheshimu, 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 Twakuheshimu. 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 twakusifu, twakusifu, he Baba, twakusifu.
Oh yeah, I know. That's the dude. He still living in there. His daughter named Auto Grace. She's a light baby. Muri make twagomba kandi kongera kubashimira abanyakubahwa mwese mwashoboye gushika ngaha, hanyuma turakenguruka cyane rwose ubwira n'umwete n'urukundo mwabikoranye. Hanyuma bino bikorwa bikaba bimaze gukorwa muri ubu buryo nk'uko mubibonye. Twagomba tubasabe tubatevye kugira ngo twihute n'amasaha, twihute n'umunsi kuko bamwe dufise ingendo twavuye mu mpande zitandukanye n'ibindi bikorwa nkumbure tutezo kurangura. Twihute tuje kuri adresse nkumbure benshi mufise, utayifise nawe turashaka kubabwira abandi nabo muharahana ama adresse kugira ngo bikunde dushe gukora ibikorwa mu bangutse. Turaza kuri adresse ya Majana 365 Cleveland Avenue C Atlanta. Benshi murayifise ngaho kuri zinkaratasi mufise muyibone ngaho inyuma murayibona. Okay, Beauty Fest. Tuhurira aho hantu, hanyuma rero twicare gatoyi tuvugane ibikurikira, hanyuma tuone gusezerana. Murakoze, Imana ibaheze. Ya kwamba hawaelewi Kirundi, anasema kwamba nawashukuru kwa kazi zote mnazofanya tu mwanzo hapa na baadaye tunaalikwa wote kwenye ukumbi kwa hii address ambayo mnayo. Asante. turakwirikira duhagarikire n'ingwina w'Imana. I think I know her. Her right there. y'ubumwe bongere tuyitabaze kugira ngo ijure umutima wayo uduhoze. Rero ndabasabe mubyaguruke abamaze kwicara kugira ngo tubandanye n'igisabisho gitoya, dutere intambwe kuko bagiye kubandanya hano. Ndabasabe mubyaguruke abamaze kwicara akanya gatoya. Mana mubyeyi umbwire dukundire usabye tukwizigiye dawe mubyeyi. Mana mubyeyi twumvire dukundire tugusabye tukwizigiye dawe mubyeyi. Bavukanye n'ubukristu araduhoza kuko azi aho amarira yacu agera.
aradufasha kwizigira. Nimuze rero dusabiranire kugira ngo dushigikirane Ukristo. Mana muvyeyi twumvire, dukundire, twabe tukwizigiye nawe muvyeyi. Mukama, twemeye yuko ari wewe mamuko n'amaherezo yacu. Turagusavye ntiwakirize yompi ukubabara kwacu, amarira yacu, uheze uduhoze. Mana nzima, turabigusavye. Mana muvyeyi twumvire, dukundire, tugusavye tukwizigiye dawe muvyeyi. Mukama, nushimire ababanyi bose baje guhoza no gushigikira uru rugo rurimwo intuntu. Twigishe urukundo urangwa n'ibikorwa. Mana nzima, turabikuzamvye. Mana muvyeyi twumvire, dukundire, tugusavye tukwizigiye dawe muvyeyi. Mukama Yezu Kristo, mu kwigira umuntu washatse gusangira amagorwa no kubabara kwacu, akira n'ubu amarira yacu yoye gupfa ubusa. Mana turabikuzamvye. Muvyeyi twumvire, dukundire, tugusavye tukwizigiye dawe muvyeyi. Dusabe. Mukama, amen. Turacare hanyuma ndatumiye umukozi w'Imana Noeli ze hano asozere n'igisabisho bijanye n'ibifungurwa eka no gusaba amahoro asasagare hano twicaye hano mu bindi bikorwa bikwiye kubandanya. Zunzu Noeli Pastor Bra Pastor Alvama Zunzu musabe asengere ifungwa n'ibinyobwa. Murandunga mu mutwe sisandugu ngo bacishe mu ijambo gatoya hanyuma acaheza abandanye yihanganira Pastor. Umushinga ntayo ijambo rihe Pastor mutugume hafi. Arakoze umushahara yahaye akajo ishobora gushikiriza mu izina ry'umuryango. Rero bajya kubahwa abashinga ntahe abapfasoni baruka mu ngaha bashitsi bahire kugira amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi uri hejuru, uyu munsi wadukanije twese ngaha tuvuye mu mpande zitandukanye, mu ntara zitandukanye za kino gihugu dusanzwe twatsemo indaro. Mu izina ry'umuryango bagomba tubakengurukire rwose, ubwira n'umwete mwashoboye kumva inkuru yavuzwe, hanyuma muhagira ishaka ryo kwitaba akamu kugira ngo dufatanye iki gikorwa. Ni ukuri umuryango uturuti urabakengurukiye mu buryo bwose bushoboka. Mbere usaba ngo Imana irusheho kubahezagira, irusheho kubahezagira umutima nk'uyu mufise,
murushe kwahezagirira umwete mufise n'ejo nkumbure kuko murabizi twese inzira nirya mwabonye tuze turusheho gufatanya mu nda gufatana mu buryo nk'ubu kugira ngo nkumbure bigaragare kuko icyo dukora ari cyo dusanga tuzi dutahura kuri buri muntu wese. Rero mu ncamake nta byinshi tuza kurushaho kuvuga usibye gukomeza gukenguruka. Hanyuma musanzwe muzi ahantu habaye igikorwa nk'iki hari umuntu yafashe urugendo yatwitangiye imbere, haraba amajambo atandukanye, haraba ibyiyumviro bitandukanye, mbere nk'uko nakunze kubibona sinzi ko novuga ko ari umuco ariko ni uko nakunze kubibona. Hari igihe wasanga nkumbure kwa naka yarabaze inka, hanyuma ko twahora tuyibona ugasanga umuntu aragenda agafata nkumbure ibiro bitatu cyangwa ibiro bine, ati akabani kera nzokwishyura. Bibaye gutyo rero ugasanga nkumbure harageze igihe umuntu ava mu mubiri, icyo gihe kitarashika nkumbure ngo abe yashobora kwamura ka kawa hanyuma bashobore kuyigutera n'ibindi mwene. Rero twashaka nkumbure nimba hari umuntu avuga ati jewe mu muryango kwa Pascal umuhisi yatabarutse, hariho icyo tutari bwarangize kuvugana. Rero twagira tubasabe banyakubahwa mu miryango bavukanye, wowe azi ko hari icyo umuhisi yagiye batari bwavugane, bube uburyo bwiza bugusera icyiyumviro cyiyo kugira ngo nkumbure iturangize ibikorwa, cyangwa ejo ngo haze hagire umuntu avuga ati nyamara byari bimeze gutya. Uzoza avuga ati byari bimeze gutya ejo, nta muntu azomwumviriza. Ndibaza ko ijwi riko rakoresha kumvikana hirya, abandi mugerageze mugabanye amajambo, mugabanye ibiganiro kugira tubashe kumvikana neza. Rero tutarangiriye banyakubahwa, reka tubahe akaryo, tubahe umwanya ufise icyo ashikiriza akivuge kugira ngo nkumbure ibintu bije mu buryo. Basabe mweze muze kwikora mu rwabo. Mbere niyumvira ibintu uwaje yizanye kuwa kake keza kumushira ngaha, ufise ijambo n'abashikiriza atogera kabuza kuri uyu munsi twabaye kaze arishikirize. Mwese muri ngaha, mwese mukoranye, mwese muyumve mwumvire kugira ngaha, hanyuma n'umuntu yasigaye hajya atashoboye gushika ngaha muze mugore umuntu mushikiriza n'amahoro y'Imana. Igihe cy'urubanza nyamukuru ugusezera abavukanye bacu twatekanije ko
ambaye ana tatizo au hitilafu au jeni kama alikuwa na jeni lake au yeye alikuwa na jeni yake au yeye alikuwa na jeni lake baadaye tena anasema ambaye mtu anataka kuondoka, kuna sanduku hapa la msaada. Kama una envelope yako na neno la kusema, nakuja na envelope yako au bahasha na zungumza ambao kwenye roho, baadaye unaweza ndani ya envelope. Nadhani ndio na akasema kwamba siku ya kuondoa matanga ni mwaka utakaokuja, sio huu 2017 tarehe 25 mwezi wa 5 mwezi wa 6 tarehe 25 mwezi wa 6 2017. Asante. Tubona ko ari byiza abantu bivanemo amahoro yawe atuganze mu izina rya Kristo mutabazi wacu Yesu. Amen. Amena. Twarabye kuri ntuze kalendriye tubonye ibiri na bitandatu kwa Mungu, ariko hakaba ari 24 z'ukwa gatandatu 2017 2004 hakaba ari kwa gatandatu, twari twavuze 2005 ariko twasanze ari kwa Mungu. Ubu rero tutoshyira 2004 mu kwa gatandatu 2017 tarehe 24 mwezi wa 6 2017. twebwe tumaze kumva inkuru y'akababaro duhagaze muri Alabama aho tuba, twarababaye cyane turavuga uko tugira, ariko nta kundi iby'Imana yateguye birinda kuba. Hanyuma ubwa mbere turabahojeje, niko bigenda aha turi hano abandi. Hanyuma rero jewe natumwe ntumwa n'abakunzi abajyango babanye namwe musigaye, bavuga bati rero ahabaye ikiriyo haba ingorane, hari ibintu bikenerwa. Ibyo bintu rero bikenerwa bigaba bifasha n'abajyango. Duserukire udutangira akabasha hariya kugira ngo kaze gafashe mu bintu byoba byarakoze, ariko n'abantumye nabo nyene nibaza bari ngaha, namba byoshoboka abo twazanaye tuvuye muri Alabama bohaguruka ntibibonekane yuko noba nitumye, nibahaguruke aho bari ngaha. Hanyuma rero tutarangiye kuko porogaramu ni ndende, nashaka gushikiriza utwo dukwi bandungikanye
hanyuma mukadushimira uko turi. Nuko rero twebwe tuba muri Alabama mu gasagara kitwa Mobile n'abagoye tugira Imana. arakoze cyane umutama ajava muri Alabama. Reka n'ukuri natwe nikoreka umukerarugendo nk'umuryango maze Imana nibazigama hanyuma tunabashyikira mabwire n'ukuri umuryango twagiye kuraba muri Georgia urabakengukiye rwose. Hanyuma niya mverope mu bababonekaye muri Georgia tubasabira ku Mana kugira ngo Imana yongere umugisha bongereze bazigame ibaha amagara meza noneho urusheho kureza igihugu nimba hari ubundi umutakaza umwanya kugira ngo mube umuhanga wo kujya kana wakajya mu mwanya. Tugira Imana mwiriwe na mwakeye ku izina ni Tukadani. Mpagaze ku izina ry'abantu baba muri Kansas City ya Missouri. Mbere yuko nagomba kuvuga no gushikiriza agakwi badutumanye, nagomba kugira ngo nshimire abantu bose bashoboye kuza kudufasha mu ndwi yaheze mu gihe twashingura umuhungu. Hanyuma nongera kandi kugira ngo kubitagenze neza mutugirire imbabazi ku bari baje ku bikorwa, kuko ibikorwa byabaye byinshi abandi twagiye tutabonanye. By'ukuri mutugirire imbabazi ku bitagenze neza. Nagomba kugira ngo sabe abantu bavuye muri Kansas City barose umwanya wo kuza twazananye babyaguruka aho bari. Hanyuma natwe dufise agakwi ababa muri Kansas City ya Missouri badutumanye, twifuje kugira ngo natwe tugashikirize. Turabakunda n'ishengero twavuyemo ndetse n'abantu bose b'abakongomani, abavuye mu Rwanda, abavuye muri Kongo, abavuye muri Tanzania, batubwiye ati mugiye hariya muze muvuge natwe mutwibuke naho tutarose umwanya ku bw'ubuzima bwo muri Amerika. Imana ibahezagire. Bagandi twazanye muhaguruka aho muri bababone. Bariho na pasiteri harya. arakoze cyane ndabona mu maso n'ububanzi yacanye uko twagomba twongere tumushimire izina ry'umuryango. Ni ukuri ndiziga turatahurana benshi tuvuga ururimi rumwe turatahurana, ariko hari ibintu rimwe na rimwe bigoye ingene umuntu ashobora kubivuga cyangwa bigoye ingene umuntu ashobora kubishikiriza nk'umure mu niryo jambo nahereye ko dukenguruka dushima cyane kubona mwafite turi kumwe mu mahoro no mu maruswa mwakoze. Kugira ngo tugende mu butaratibu bwiza turatangurana n'abarongoye amashengero bagende gutora imfungurwa, hanyuma turasubira umuryango
uyu mutamakazi yitavye Imana, hanyuma turasubira n'abandi mugabo aba bavuyemwo tugenda n'iriya mezi uko mugabo bamenyesha Imana bamwe bicaye hariya baca bagenda babonye abandi bagiye, ndabona bariko bari kure na kure barose uburyo kubashira hamwe. Turabasabye rero abamenyesha Imana bahaguruke, abamenyesha Imana bahaguruke tugende hanyuma iriya mezi kitambura. Murakoze. Niba murindiwe kwirya meza ndayibona hirya komutiri haguruke changamka mapasta na walimu wa kanisa nanje naserukiye abo muri baba muteguza telezi no TV yarumira kama ashakanje kama kakao no muri telezi kama kakao ari mu TV none marakwara kuinga Wacherewe shehe.
umurundi wese ari muri dimoni bumvise uru rupfu barabababaje cyane kugeza aho hatobaye ari umunsi w'igikorwa uyu munsi ntazi neza bose bashaka bavuze bati nimwigumye barazi neza ko muheruka mu rundi rupfu kandi ubu rukaba rusuriye ati niko biri mu gihe imana ipanze nta n'ubapangura rero barabahogeza nicyo gituma bantumye jewe aha harimo na bamwe banose akanya bashyitse hano ariko ni ukuri bakivuga no mu kirundi ngo yego waciye imibembe buri harazona ingorane ku bupfu bw'umubyeyi umubyeyi ni umubyeyi rero twayumvise amajambo menshi cyane yazanye n'abanyakwigendera uwo yasize nimwihangane ntimuhababuke cyangwa nimuvaho mutakara ngo mwibwire ibyiyumviro byinshi oya
Sit down, sit down. tufatanije twese hamwe n'ibikorwa rero muri make umuryango wongeye rwose kubakengurukira mwese mwifuje kubafata mu mugongo muri ibi bihe bidasanzwe mukaza kubareresha mukafasha n'uburyo bwose bushoboka mbere gushika no kuri iyi saha muri mwebwe mukaba mufitiye nabo kubw'ibyo umuryango wongeye kubashimira rwose bimazeyo muri ibi bikorwa ntange n'umutima ubukristo mwagize rero kubw'ibyo umuryango wabakengurukiye tukabonaho n'akaryo nk'abafite ingendo bifuza kuyisoza nabwo ni uburyo bwiza kuko igikorwa gisa n'ikirangiye abashaka kuyisoza ni byiza ko kuyisoza hanyuma ntagira urugendo hakiri kare abasore nabo bashyizweho n'umuryango nta kibazo bakomeze gufatana mu nda bakomeze gushyigikira umuryango bagomba kurangiza rero n'igisabisho bagomba gusaba umutama pasiteri dani twamusaba kuzaguruka maze hano akaza agashimira imana agasenga imana akereka imana igikorwa akayishyira mu maboko abantu bari ngaha bamwe baba bafata ingendo bagende n'ibyuma byakozwe n'abantu abasabire umugisha basabire kuba imana bazigama maze nkumbure mu bindi bihe tuze twongeye duhorane dushima imana ibahezagire murakoze karibu mutanga murakoze cyane bwana asifiwe yemwe twumvikane gatoya hari ijambo twumva tuvuge hanyuma ca dusenga
ndabasabe abariko barayaga mutwihanganire gatoya. Bwana asifiwe. Yemwe twumvikane gatoya bariko barayaga kugira ngo duheze rino jambo hanyuma cyo dusenga turangiza. Benshi mwari mwaje muri Missouri, hari ibikorwa byakorekeyeyo mu ndwi ishize, kandi twagomba kubamenyesha ko kwabajya bose bagifise umutima wo kubandanya bafasha, babandanye bafasha umuryango, kandi nawe utoronka n'icyo ufasha mu buryo bw'amahera, uterera ibyiyumviro kugira ngo abariko barakurikirana rujya rubanza babandanye barukurikirana mu buryo buhagije. Hanyuma twagomba kandi kuvuga kino, tugire Yesu, tugire Yesu. Twagomba kongera ko rino ni ukuvuga ko kuri barya abantu bose bashoboye kuva mu masiteti atandukanye bakaza kugira ngo bongere bafashe umuryango, kandi bari baranaje na hariya, twagomba kubashimira. Naho bamaze kubashimira, twagomba kubashimira cyane. Hari ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 126 ku murongo wa 5 rivuga ngo ababi babarira bazakwimbura banezerewe. Ndabashimiye cyane mbonye ukuntu mwatuguyeho muri Kansas City maze yangorane mwumvise, kandi mukaba mwongeye kwigora mukaza no muri Georgia, n'ubu mukabandanya mutuba hafi. Twagomba kuvuga ku ruhande rw'umuryango. Umuryango turazi yuko mwabuze umuhungu, kandi umuhungu ukunzwe. Hari abahungu benshi ngaha mwatubwiye abuzukuru n'abuzukuruza umubibi wacu adusigiye. Hari n'abandi bari ngaha benshi nabo n'abuzukuru mu buzukuru bibi asize. Hari mu miryango twavuga ko mama cyanye bibi wacu yadusize, ariko dufise ababibi benshi. Nicyo gituma bano bantu bashoboye gukorana kugira ngo babereke ko atari urya bibi wenyine, ariko ababibi tubafise ari benshi n'abapapa ari benshi. Turi nyuma yanyu, turabakunda, mwihangane nk'uko n'abandi bagenda barabahoza. Ibisigaye nabyo mugize ikibazo mudushikire, mutubwire, hanyuma ibyo tuzoba dushoboye tuza tubikore, tutazobishikira tuzabisengera, Imana izabikora. Twagomba kugira ngo dusenge dushimira abafashe gahunda. Mwarakoze kwakira abantu, mwakoze igikorwa kininiya, mwaturajije mu hoteli, mwatugaburiye, kandi mufite n'iyindi mirimo ibandanya. By'ukuri Imana ibahezagire, urukundo mufite Imana rubongerereze. Hanyuma niyo mwagira ikibazo abantu bo muri Georgia, muze muduhamagare muri Kansas City, natwe tuzokwifuza kongera kubasubiriza mu nkoko. Reka dushime Imana. Mwenyezi Mungu uketie maarufu panukapo juu, Mungu wa neema na fadhili, tunakushukuru kwa neema zako Baba. Ulituongoza Baba, ukatubariki Baba. Wewe ndiye ulilinda familia Baba katika siku hizi za hatari. Ninakusihi uzidi kutuatamia, ninakusihi uzidi kutuongoza. Kwa wale ambao watashika safari wakirudi kwenye nyumba zao Baba, nenda nao. Tunaomba uwepo wako, wewe uwe dereva, na familia ambayo itakwenda kubaki Baba, ubaki na wenyewe. Na tukiomba katika hizi siku za hatari Baba, uzidi kutuatamia na kutuongoza Baba, tukiamini kwamba wewe ndio utakwenda kutekeleza, na wewe ndio utakwenda kusimamia wakimbizi wako. Asante kwa maana wewe ni Bwana, na kwa kila jambo tukutumainie wewe. Asante kwa maana wewe ni Mungu na utakwenda kutenda Baba. Tukiomba wewe machache na mimi ni katika jina lako Bwana na Mwokozi wetu tukiomba, amen. Mujana mahoro y'Imana maseti mwavuyemo, Imana ibahezagire.